Hallelujah, hallelujah. Ndabara kuija amahoro y'Imana muri hose ndiza ko muguwe neza cyane mwami wa Yesu Kristo. Nongeye kuba ikaze hano kuri K90 TV mu kiganiro Imana niyo buhungiro. Ngenda kibashikiriza nitwa Pastor Chiza. Ndiza ko muri ko murubakwa cyane kandi muri ko barahezagirwa mu burere bwose buberekeye. Muri make shimi Imana cyane ko yego dutiza uyu munsi uyundi munsi kugira ngo twerwanira ku ijambo ryayo. Uyu ni munsi wa gatatu tuko turaganira mwino yinga aho tuko turaganira tubandanye tubona neza mbega ni kweri iyo tugombye kugwana intambara y'impemo rimwe na rimwe abantu babivamwo rimwe na rimwe abantu barambirwa rimwe na rimwe abantu usanga bacitse intege muri make turamanyagura tubona neza impamvu ituma umuntu acika intege bivana n'ibi bihande bibiri umuntu bigize umuntu umubiri n'impemo yiwe ugasanga ntabwo yamenye kwikorera ko mu karere k'imwemo ugasanga umubiri waraje uraganza impemo ico gire mu waganje impemo gisigura ngo iyo umuntu agombye gusenga yisanga mu ntege nke iyo umuntu agombye kwiga ijambo yisanga mu ntege nke muri make ndiko nabafasha kugira ngo umetirize ni gute wobaho uri umuntu gihe cyose wamana imbaraga mu buzima bwawe bw'impemo. Reka tubanze dusenge ijambo ry'Imana kugira ngo tugane kuno munsi tubanze dusenge Imana. Data in the name of Jesus ndagushimiye umuntu wetu yuko turaganira wo twatanguranye bino yinga cyangwa twatanguranye mu yindi misi yose irangiye ndareka ibidasanzwe shikare kumubako ndareka imbaraga zawe zikore bidasanzwe kuri we in the name of Jesus. Ndamatuye ko ubwenge bwawe butuma tawuri ijambo ryawe aratawura byinshi birenge ibyo twavuganye in the name of Jesus. Ibyo ndabyizeye mu izina rya Yesu, amen. Bene data none ndagomba ngo dukomeze tuganire ku ijambo ry'Imana dufati aho twari tugejeje kandi cyane ko mufisi ntahe yo kutawura neza ko imwemo yawe itegeza kuganza umubiri ariko muyitoganza impwemo igihe cyose umenye neza ngo ubuzima bwawe bw'impwemo butegeza gukura kugira ngo buze kuganza ubw'umubiri ko igihe cyose umubiri nta gihe na kimwe uzokwigera ukwemera gusenga kandi nta gihe na kimwe umubiri wazokwigera ukwemerera kwiga ijambo ry'Imana kubera umubiri ntabwo ukundana n'iryo mu ijuru kubera iwabo w'umubiri ntabwo ari mu ijuru ariko uwabo n'umubiri ni mu isi niyo umubiri urakunda iby'isi urakunda ibyo mu isi cyane niyo mpamvu impwemu yawe igomba kuzamuka cyane kugira ngo ikundishe iby'ijuru umubiri wawe doke impwemu yawe yari ikundishe iby'ijuru umubiri wawe kubera umubiri wawe nta gihe na kimwe wokwemerera ko ukunda iby'ijuru ariba sudaya. Tumaze dusome ijambo ry'Imana tugize imitiko turasoma niryo nkeneye ko dukomeza kumanyaguraho kugira ngo tubyigeho byinshi ndizera cyane ko ikiganiro tukirangiza iyi ngaso irangiza ufise ukundi gutahura ufise ukundi kwaguka arepataya erimashide turi mwisi ariko turabayo niyo mpamvu bene data erimataya bamugomba ko bitahura cyane ubimenye cyane arigosia. Dusome ijambo twari tugize iminsi tuganira ku ijambo ry'Imana dusanga hano muri Yohana 17 umurongo wa 14 ndasoma mu izina rya Yesu naho harambwira ngo Yohana 17 umurongo wa kangahe yemwe wa 14 hambira ngo nabahaye ijambo ryawe kandi abisi barabanka kuko atarabisi nguko nanje ntari uwisi, amen. Hano tugira ngo data nabahaye ijambo ryawe kubera doke atarabisi ati niyo Imana ibanga turasurinya cyane kano kantu Yesu yavuze ngo sabisi niyo mpamvu isi banga kubera atari bande kubera atarabisi muri make niko rasunya kano kantu ko kumenya neza ko we ntabwo ukomoka mu isi. Nayo mpamvu rero natweretse ko umubiri wonyene ari wonyene ukomoka mu isi ariko impwemu yawe itava mu isi. Muri make umubiri wawe uva mu isi ariko impwemu yawe iva mu ijuru. Rero niyo mpamvu ibyo bintu bibiri ntibikundana muri make ntibishobora ntibija hamwe ntibiva hamwe niyo mpamvu bidashobora gukundana doki bigomba kugwanyana umubiri ugomba kugwanya impwemu nayo ikagomba kugwanya umubiri arepataya. Ariko rero ikizamutse gusumba ikindi nico kiganza impamvu hari abantu usanga baganzwa n'umubiri abandi bakaganzwa n'impwemu gisigura ngo umubiri warazamutse utegeka impwemu cyangwa impwemu yarazamutse itegeka umubiri. Ico gihe rero ikiganje nico kirongora uwundi arepataya. Kandi rero ngo barabwire ngo iyo umubiri uganje impwemu niyo umuntu ariko arasenga ibyo asenge ntibiba kubera impwemu n'umuja umubiri ugereranywa n'umuhonyi ariko impwemu igereranywa na pato. Gisigura rero
iyo umuntu aganzwe n'umubiri ibyo asengeye byose ntibiba kubera impwemu yiwe yaragumbase impwemu yarabaye hasi y'umubiri umubiri nawo ntacyo umaze mu by'isi y'impwemu umubiri nta kintu na kimwe wohindura niwo senge umuntu ngo akire ibiganza by'umubiri nta kintu na kimwe byokora mu isi y'impwemu hakora isi y'impwemu umuntu w'impwemu niwe ahindura ibintu rakatabaya ijambo riratubwira ngo doke message turimo ivuga ngo intambara ni impwemu nabwiye ngo nta gihe na kimwe uzogwana mu mubiri hama ngo uneshe babona ko nabafasha kugira ngo impwemu zanyu zihaguruke zifate autorite ku buryo iyo usenze ibidasanzwe biba iyo usengeye umuntu ako kanya arakira iyo usengeye ibibazo kanaka ako kanya birahinduka kubera impwemu yawe niganje arepataya impwemu zanyu ziraganza in the name of Jesus impwemu zanyu ziraganza imibiri mu izina rya Yesu arepataya erega impwemu yawe ihagurutse hama ugasenga erega ibidasanzwe biraba erega impwemu yawe yaganje hama ukavuga ibidasanzwe biraba tubona igihe Yesu yari mu isi tubona neza ko yarigeze kuronka intumwa ziwe araziba ati genda mwigishe ati musende abadayimoni igihe kimwe baragenda barasenda abadayimoni amadayimoni barahunga muga ikindi gihe basenga amadayimoni yanka kugenda hama Yesu araza Yesu aje baramubwira doke baza kuri Yesu avuga ati Yesu twasenze abadayimoni baranka kugenda ati none byaguye kuki Yesu acabwira tumurabwire idoke idayimoni hiyo ati nikugwaho n'ikindi atari gusenga no kwisonzesha mbega gaho Yesu yaravuze iki avuga ngo kugwaho no gusenga no kwisonzesha premièrement yavuze ngo kugwaho no gusenga amacaba ngo kwisonzesha hari abandi bantu badatahura kwisonzesha gisigura iki muri make hari abantu bisonzesha nzokagarukako mugare kagenda kabuze hari abantu bisonzesha bakibaza ngo Imana gishobora akaboro kabo ngo kubera bisonzesheje ngo hame ikibishura ariko impamvu yo kwisonzesha isigura yo kwisonzesha siyo kwisonzesha gisigura ngo namara ubushobozi bw'umubiri ndiko ndakandamiza umubiri kugira ngo nzamure ubushobozi bw'impemu igihe ubushobozi bw'impemu bwazamutse icyo ngoze ko kiraba icyo senge kiraba kubera impemu niyo yazamutse arepata Yesu yabwiye ngo nikugwaho ikindi atari gusenga no kwisondesha niko yakubwira ati ikugwaho no kuzamura impemu yawe igafata autorite hama ukavuga kubera impemu yawe iganje arepaya nacyo na kimwe kitokumvira impemu y'Imana nzima rero bisaba ngo impemu y'Imana uramuhagurutsa uramuzamura arepata aregabaya erimata muri abantu b'impemu in the name of Jesus yo musenga biraba intambara murayigwana mukayinesha kubera muri abantu b'impemu arebande benda rikatabaya Yesu avuga ngo ntabwo muri abise natwe rero nitugomba kurwana nk'abise tugomba kurwana nk'ab'impemu nyene impemu yaje iraganje ariko umubiri wanje nawo n'umuja w'impemu yanje erimakaya shakatabaya nage twabwira ndabwira ngo nagiye na kimwe umuri wawe uzogutegeka gusenga nagiye na kimwe umuri wawe uzogutegeka kwiga ijambo nagiye na kimwe umuri wawe uzogutegeka gusura abagwayi nagiye na kimwe umuri wawe uzokwereka igikorwa cyoza n'inyungu mu bwami bw'Imana umuri wawe uzokwamugwanya impemu nawe ugomba kugera ahantu umenye ngo umuri wanje si untegeka ariko impemu yanje kubera izosubira kwa data niganje arepata irimane sindogogwa n'umubiri ariko ndogwa na mpemu w'Imana nzima erimatarabaria sinja umubiri ugombye konja njya mu w'Imana nzima agombye konja ndasenga umubiri ubikunda utabikunda ndasenga ndasoma ijambo umubiri ishaka utabishaka ndasoma ijambo mu ncamake umubiri wanje utabyemera ndawukurura Pawulo yavuze ngo umubiri wanje nawuhindiye umuja nawe bene data ndagusaba ngo umubiri wawe ugire uwuhindura umuja hamwe kubuzima bw'impemu buri ngombwa kubaho arepata kubera umubiri uzosubira mu ivu ariko impemu yawe izoza kubazwa ingene yabayeho erega bene data niwava mu mubiri erega impemu yawe nizoza kubazwa uwo muri wawe uzowasubiye iwabo uzowasubiye mu ivu menya rero impemu yawe nizoza guhagarikwa
ubuzima imbere ya data kubera wewe nturi umubiri wewe originale niyo mpemu y'Imana nzima daki iyo mpemu yawe nizopfa ariko umuri wawe uzoshira mu ivu menya neza rero nyere twatumbereza ubuzima bwawe arebande rakapata remeta impemu yawe yihagurutse areba rakatabaya. Thank you Lord Jesus. Ndagushimiye data ku muntu wese kadukurikirana bidasanzwe bikobira mu bako ariko aramenya neza ko muri wiwe ufatanye n'isi ariko impemu yiwe ifatanye n'ijoro. Ndagusengeye kugira ngo uterushe imbere mu buzima bw'impemu kugira ngo uzamuke mu buzima bw'impemu arepataya nugakore ibyo utegetswe n'umubiri ariko maze wiga ijambo hamusenge wumva ico mpemu agutegeka gukora. Mwaraheza cyane tuzosubira ku munsi w'ejo muri umugisha gose kandi abakunda cyane bene data.